turashimye kwa Gakemanyi mukuru w'igihugu aturunyikiye inzara kwere yari yaturembeje bamwe n'abana ntibasinzira n'abagore nabo batubwira ati none ko abandi bajya gusuma mugende musume. Naho umwimbu mu gihugu cyose uri kuragenda neza haribonekeje imitumba igera ku 9 iri mu makomine 3 agize intara ya Kirundo yakiwe n'uruzuba ari naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashoboye kugarukira kuri iyo miryango kuri uyu wa gatanu igerekerezo ryandwi ruhuma umwaka wa 2025 abicishije ku ntumwa ziwe. Mu ijambo ryiwe Jean-Claude Karegwa Ndenzako umuhanuzi w'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya politike imibano n'imico kama yari ntumwa y'umukuru w'igihugu muri ico gikorwa ngo abo bene gihugu ngo borema bakaguma bafatanye mu nda yongera abashikiriza ubutumwa bw'umukuru w'igihugu. Hariho uduce tumwe muri iyi ntara twakiwe n'uruzuba amaze kubimenya mbere yarahaciye ahatari hake aravyibonera. Uyu munsi rero nk'umuvyeyi w'abarundi bose kandi abakunda ku rugero rungana yarungitse bamwe mu bana biwe ngaha mu ntara ya Kirundo, bamwe turaja guca ngaha Busoni tugende Bugabira twenicewe muri Kirundo kandi tuzohamara iminsi tukaba twagera kuri barengereza. Ibyabashikiye bishobora gushikira umurundi wese, bishobora no gushikira n'umunyamahanga. Ni ibintu bisanzwe nta nzira kwirasha kandi bisijyambere bibaye haba mu Burundi canke no mu bindi bihugu. Uwo bitazoba ko niyo vuga ngo ndagwikinze iyi si tubako isakaye umuntu wese arashobora kunyagirwa canke kakigwa n'izuba. Iruhande rero y'ukubazanira ico Gikemanyi yaturungikanye cyo kuri barengereza kumbure mu kiringo c'ukwezi canke kurenga mu kurindira yuko ibihe bisubira gutungana neza. Urazi ko Imana yonyene ariyo ibigaba, arabaha n'ubutumwa. Ubwo butumwa nabwo subundi ubwa mbere no kubashimira ko mwihangana naho mwakiwe n'uruzuba bamwe bakarima ntibimbure. Nawe turumva ngaha mu Kirundo ngaha muri ivyo bice yagiye kwiba yagiye gusahura mu ngo z'abandi mugume gutyo inzara irahera igihe mu kibi n'igihera. Abashoboye kwimbura ku mitumba itashikiwe n'ivyo bibazo by'uruzuba bibuka abandi basabikanye n'abandi amaguru akuranwa kuja imbere nabo nyine bashobora gushikirwa n'ivyo mugabo nta numwe twovyipfuriza. Hama kandi abo byashikiye si ubumera bw'Imana bariye nibisanzwe bishobora kuba ari we wese. Hanyuma kandi turasaba ubundi butumwa ico musabwa no kubandanya kuguma ku kivi, kuguma ku kivi mukavomera aho bishoboka mugakingira ibidukikije uko biri mu bituma izo ngaruka zose jana n'ihindagurika ry'ibihe tuzirinda. Ikindi naco mu Kirundi bare yamaze ngo wanka kurimira kure ariko ni wanka gusumirayo n'uworonka ikivi aharima mu yindi ntara cyangwa mu yindi komine akagenda agatira akarima cyangwa agakotesha. Ibyo birabaho hirya no hino mu gihugu, ariko kandi tukama twibuka ko hariho n'ibindi bikorwa. Igikorwa cyo kurima gusa, imyuga yose itandukanye nta mwuga udakiza keretse ukuroga. Tukabananya dukora tugwana duhangana n'ibi bihe. Rivuzimana Leonidas ajejwe igisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara ya Kirundo avuga ko amakomine yasinzikaye cyane ari 3 bitewe nuko imvura yaguye iteba. Hariho komine Busoni ifise amazone 2, zone Gatare na zone Gisenyi. Aho rero hari imitumba yasinzikaye cyane. Mpereye muri zone Gatare ari umutumba wa Gatare nyene, aba umutumba wa Gatete, umutumba wa Kivo, umutumba wa Munazi, umutumba wa Kigoma. Aho novuga ko hasinzikaye cyane gose, ariko mbere n'ahandi harasinzikaye cyane cyane gutegwa c'ibigori aho imvura cigenda kitaragera aho cokwera. Zone Gisenyi ari umutumba wa Gwibikara n'umutumba wa Marembo na Nyabisindu. Ni mitumba biboneka ko yasinzikaye cyane gose. Ahandi mu yindi mitumba barose na dukenya tuduharage mugaho nta kimwe barose.
hariho rero no muri komine Kirundo hariho zone Kirundo rirare hari umutumba cyane cyane wa Yaranda na Kiyanza na Muramba. Muri zone Cewe muri Kirundo hari umutumba wa Ceru, ni umutumba byo kurukunda guhura n'indego kagibihe. Novuga yuko ni prolongement yo kuva Busoni ubandanye uja mu Bugabira. Akaba rero muri komine Bugabira hariho zone Kigoma, by'ukuri imitumba ya zone Kigoma yose nta mwimbu barose. Novuga yuko ha mu Kirundo nizo komine novuga ko zahuye n'ivyo bibazo, mu gizindi komine Bwambarangwe, Gitobe, Vumbi, Ntega aho bararose umwimbu nta kibazo kiriye. Abene gihugu bo muri amakomine atatu baronkejwe ivyo bifungurwa barashimira mukuru w'igihugu kubona yashoboye kubagarukirako. Twari twikeneye n'ukurarakoze no musirira cane ejo rice. Yengurukira uwo nyakubahwa mukuru w'igihugu yabikoze kugira ngo bishobore kudushikira. Nk'ubu mwohura n'umukuru w'igihugu mubwira ngo tweje kuronka ino mfashanyo. Duhuye nomwipfuriza mbere n'amatora yimirije azoje imbere cyane. Buryo umuntu aguhemburiye inda akaguhemburira n'abana nta kindi kintu cyoruta ico niwe n'Imana nuko murakoze. Jambo twomubwira ko twomushimira tukamukengurukira kandi mukaca mugenda mukamutubwirira ati n'ubundi uzongera ubagarukireko kuko inzara ntiheze kuko ntiturarima ngo vyera. Kuri w'igihugu no mukengurukira ndamubwira ati tera imbere mu Burundi wacu. Wongezwe na twebwe twarose kugira ngo ukomeze uhangane. Hama dukenguruka kugira n'abandi muze muhave mu bibuke kuko abagose twe twenyene. Imiryango igera ku bihumbi 22 n'amajana 236 yo mu makomine ya Busoni, Bugabira na Kirundo niyo yashoboye kuronswa ivyo bifungurwa, aho umuryango umwe ugiye kuronswa ibiro 15 vy'ibigori hamwe n'ibiro 5 vy'umuceri.